Ukwezi kuraheze abenegihugu batewe n'amazi mu Gatumba n'abari muri site Kigaramango bakiriwe muri site Sobere. Imibereho yabo yifashe neza naho bimwe bimwe bitari vyiza. Ikibazo cy'amazi kikaba kibageramiye kuko bitoroshe na gato kuyaronka. Bamwe bakayarondera hanze ya site, abandi nabo bagakoresha ayacafuye nk'uko vyemezwa na bamwe mu bari muri iyo site. Mudu z'umwana ziracafuka nkabura amazi yo kumesa, nkabura amazi yo guhereza ifungurwa abana naronka utujumbu sindonka amazi. Ico kibazo c'ikena ry'amazi kikaba gifatanye n'ubukene bw'imisegetera, hakaba hibonekeza malaria y'urutavanako. Imiti mw'ivuriro riri muri iyo site nayo kikaba ari ikibazo nk'uko vyemezwa n'abo bene gihugu hamwe n'urongoye iyo site. Ndi hanini abana bariko baratugwarira ko malaria kubera y'imibu. Twarahasanze ivuriro muga ntirikwije neza mu bisanzwe. Mpamvu ridakwije uragenda bakaguha paracetamol. Paracetamol nayo ishobora kugukiza ingwara. Ego umutwe urahera canke ubushuhe bugahera ariko nigukiza ingwara. Ikibazo c'ingwara kirahari kuko nta miti ihari nkuko babivuze, imiti ni mikeyi. Hariho daire n'abantu bamaze imisi bariko bararibwa n'inzoka, ugasanga ntibitworohera kuronka umuti wo kubavura. Tukabaronka ku tuvuriro turi ngaha hirya kandi amavuriro ni privé, ugasanga bariha amafaranga menshi, bikaba ngombwa ko tugerageza kwegeranya ufite ijana karitanga cyo kubera iki kubera atamiti dufise kandi atanabaganga ababa bahari kuko ibyo byose biba byinshi n'ubugwayi bwinshi bukara mu ijoro. Bose bagasaba ko abagira neza na leta abo bagarukirako bakabaronsa amazi meza n'imiti bitararenga inkombe. Ko modufasha mukaturunga amazi yo kunywa. Mukuri ibyo twobona modufasha n'ahandi ngaha turaje kugwira ino mu maboko yanyu mwega abavyeyi. Bako abagira neza na leta cyangwa umuntu wese afite icyo yakora ko yoza hano hama akagira icyo afashije kugira abantu turabe ko ingorane zogabanuka kuko ibibazo birahari. Ivyo bikaba biri uko mu gihe ishiramwe Croix Rouge ririko riragerageza kuza rirabashikiriza amazi naho adahagije.